umuririmbyi Kirikou ati banyise ikidoma nca kubiti n'amabuye ndabakoma ararimba ati aha nihe. N'umuririmbyi w'umurundi akomeye cyane, umuririmbyi ubona yuko uno munsi Ariwe afise novuga yuko ari waduza ibendera muri Buja Flavor uyu mwaka, novuga yuko ari umwaka wiwe. Umuririmbyi amaze kuba uwa mbere mu Burundi, amaze gutsindira imodoka, indirimbo yiwe imaze gutsindira imodoka. Ni umuririmbyi rero ariko araza asanzwe ari muri Birman Boy, yahoze ari muri Bantu Boy. Urumva n'umuririmbyi uyu munsi mu gihugu c'u Burundi azwi nk'umuririmbyi akomeye cyane. Muti mbega ni kubera iki utanguye utubwira umuririmbyi Kirikou akiri? Uyu munsi ngombye kugaruka kuri message canke kuri post ya postinze kuri page yiwe ya Facebook avuga yuko ariko arashimira radio Isanganiro, avuga yuko ari iteka ridasanzwe kuba indirimbo yiwe ahanihe yashoboye kuja mu mahiganwa ya Isanganiro Award ya 14e edition. Rero mwarumvise yuko Satubi yari yatowe n'indirimbo yiwe Kirisese, murumva na Melanin Boy ku ndirimbo yiwe ya cyane yari yatowe, ariko bakashima kuvuga bati kubera amanyanga asanzwe ari muri Isanganiro Award twebwe mudukuremwo, twebwe ntituzoshobora kwitabira ayo mahiganwa. Ivyo rero bikaba byarabaye, bakaba barashoboye kuva mu mahiganwa. Ariko rero uyu munsi ngomba rero ngaruke kuri Kirikou akiri, kuko tugiye kuraba Kirikou akiri hano yarashoboye kwandika, aragira posta agira ati niteka ridasanzwe kwisanga mu Isanganiro Award, ni indoto zanje zo gutwara Isanganiro Award. Mukunzi w'ibikorwa byanje, wewe wese ushigikiye subira ubane nanje kuri ino ncuro nkuko mwama mwabikoze. Nongere mfate kano kanya nkeze radio Isanganiro kuba yari yumviriye gutegura Isanganiro Award kuva 2011 kugeza uyu mwaka wa 2026 ku ncuro ya 14, kubera aha iwacu umuririmbyi gushigikirwa atari ikirenga. Iyo mbonye ishigikirwa ku muririmbyi w'umurundi iyo myaka yose aha iwacu ndabifata nk'ubugira neza ndetse n'ubutwari. Nukuri ndabakeje cyane. Aha nihe Isanganiro Award inshallah. Murumva ivyo yashoboye gupostinga, ariko arashimira radio Isanganiro. Ugiye kuraba n'ukuntu yakoze ino poste, urabona yuko yishimiye ino ntsinzi ya Isanganiro Award. Kanatsinda indirimbo yiwe ugiye kuraba muri uno mwaka ni indirimbo novuga yuko yakunzwe cyane gusumba izindi ndirimbo zose ziri mu gihugu c'u Burundi. Ni indirimbo yashoboye kumenyekana, ni n'indirimbo ya mbere mu Burundi kuva yashoboye gutwara award, yashoboye gutsindira imodoka. Murumva yuko n'umuririmbyi nyene kuyiririmba Ariwe Kirikou akiri nawe nyene aguma yishimiye intsinzi yuko ino ndirimbo izokwamaho ari indirimbo isumba izindi izose. Ariko nagomba ngaruke rero kuri ivy'amahiganwa. Tugiye turaba kuntu Satubi yagiye yidoga avuga ati jewe indirimbo zanje zari zikomeye, nk'indirimbo yitwa Inkuru y'Ukuri yari indirimbo y'ivyiyumviro, yari indirimbo yanditse neza. Hari indi yitwa Mbohora, izo zose zaragiye muri Isanganiro Award, hanyuma zica zitsindwa n'abaririmbyi batari bwamenyekane, abaririmbyi ataho bari bwashike. Rero akaca yagiriza radio Isanganiro yuko na Isanganiro Award abantu baba bari muri jiri bashobora kuba bakora amanyanga kugira ngo indirimbo nyayo, indirimbo y'ukuri ntishobore gutsindira kijya gihembo cha Isanganiro Award. Rero ivyo nivyo Satubi yagiriza radio Isanganiro na Isanganiro Award. Urumva yuko
atari ibintu bimeze neza. Uwundi nawe ni Gusto, uyu Melanin boy, nawe nyene urazi ko yavuze ati jewe bya Isanganiro award nabonye ibintu by'ama award nabonye hano mu Burundi yari nk'inkinamico, ati byoba byiza mubanje mukanyihoza. Murumva yuko nawe nyene atemera itegurwa rya Isanganiro award, na cane cyane abantu ba kota canke abantu baba bagize jiri muri finale canke baba bagize jiri, donc abantu bagize ujya mugwi wo gukota canke ujya mugwi wo gutanga amanota, atawemera nawe nyene bivanye n'ukuntu ngira ngo yoba yaragiye muri Isanganiro award akaca abona indirimbo itashoboye gutahukana Isanganiro award. Rero nagomba ngaruke kuri Kirikou, ndavye ino message yanditse canke ino post yiwe yanditse, yaramaze kwishimira Isanganiro award edition ya 14 14e edition, yaramaze kwishimira bivanye na 6 abona uyu mwaka arimwo nino ndirimbo yiwe ahanihe. Rero Bwana Kirikou, umenye yuko aba bantu muriko murahiganwa nabo ari abaririmbyi bakomeye cyane. Mu gihe woba ugize 6 n'akaririmbo kamwe, ntuce wibaza yuko ari wewe uri wa mbere mu gihugu c'u Burundi, kuko ugiye kuraba indirimbo yawe ikintu iryoheye ko ni sije ni aha nihe honyene bena bijya vyiyumviro nyene vya kujya kuntu umuntu baba baramucinyije bakavuga ngo ntazoshika mugabo agaca ahaguruka agashika kure. Rero indirimbo yawe ifatiye kuri aha nihe, kubaza bamwe bari bagucinyije tu, ariko tugiye kuraba ukuntu indirimbo iririmbwe, ukuntu indirimbo ifeelings, tugiye kurabira ku manote, woza usanga uri hasi cyane muri ibajya abandi. Ko ugiye kuraba na cyane bajya abantu baririmba gospel, abantu baririmba gospel nibo bantu baririmbira ku manote. Rero nimba ubona warashoboye kuba waratsindiye imodoka muri Superbat, ntibisigura yuko no muri Isanganiro award uzoca utsinda. Ngombye kugutegura, nimba woshobora kubyumva, nimba woshobora kumva ino message, buno butumwa nshoboye kuvuga, ntuzohave wibaza ngo Isanganiro award nayo ushobora kuyitsindira, kuko ivyo baraba muri Isanganiro award sivyo baravye muri Superbat. Kandi uwakose muri Superbat siwe azokota muri Isanganiro award. Muri Isanganiro award bashobora kuba baraba amanote, bagashobora kuraba le fond et le fondement de la chanson. Ugiye kuraba rero fond et fondement, uzoza usanga indirimbo yawe yoshobora guhiganwa na zijya azindi. Rero iyi poste yawe warashoboye gushima uno munsi, washimye, ariko niyo wamara gukubitwa ntuzogende kwidoga nka kujya Satubi yagiye kwidoga. Abaririmbyi bo mu Burundi birazwi, baraza mu muziki, ariko nabaririmbyi bake bize umuziki. Umuntu aririmba bien, nk'umuntu no vuga nti umuntu ashoboye kuririmba, aririmbira ku magamu zijyaga, ashobora kuririmbira ku manote, ni Vishulov ni umunyamuziki inshobora kwemera, kuko nk'abaririmbyi bo mu Burundi ni bake bazi no kuvuza instrument, igitari conyene canke piano adashobora kuvuza. Nawe wo muzanira umwironge adashobora kuvuza. Rero Bwana Kirikou, ntuzohave wibaza ngo indirimbo yawe yaratrendinze, yarakunzwe n'abanyagihugu. Uko Superbat yari yateguye ajya mahiganwa, ishobora kuba na Isanganiro award atariko yateguye. Kandi ico womenya coco, nimba batabikubwiye, hajya nk'abari muri jiri ukuntu bagiye bakota, usanga nk'ujya yabaye wa kabiri cyangwa wa gatatu yari yakurushije amanota, ariko kubera wari usanzwe ufise abafana bari bagutoye kuri page ya Facebook, ariho wari ufise amajwi menshi, baciye bateranya rero n'ayajiri, uzusanga wabaye uwa mbere. Rero Isanganiro award ukuntu itunganije ntavyo nzi, ishobora kuba idatunganije nk'uko Superbat yari itunganije, ariho haho rero hashobora kuca haza
jiri ikaraba ziya ndirimbo zizoba zashyize muri finale, hakaca habaho nk'indirimbo yoba iririmbwe neza, yoba ifise amajwi meza, yoba iri muri ya midiho nyene ikunze no gutogwa, yoba ifise icyiyumviro mbere ciza gusumba. Aha nihe ukaza usanga ni indirimbo ikwije ivyangombwa, iciye igukubita hasi, kandi ukubiswe hasi n'umuntu atanazwi, n'umu upcoming, kuko umu upcoming, umu underground niwe yandika neza gusumba umu superstar. Uzogomba ugenda urabe umuntu w'umu superstar wuno musi indirimbo yahereyeko, wumvirize ivyiyumviro vyari mu ndirimbo, wumve le fondement y'indirimbo aho yahereye n'ukuntu yabandanije n'ukuntu yayisozere, uzosanga akiri upcoming ariho yandika indirimbo neza. Ugomba urabire no kurabo muri kumwe donki nka WJ indirimbo yahereyeko Mikibanza, ziya za Mikibanza, Ntancike, ziya ndirimbo zari ziryoshe, zari zifise ubutumwa woshobora kumviriza indirimbo kavuga uti iyi ndirimbo ndayikunze kubera numvirije amajambo arimo. Ni gusumba za zindi urabona mutanguye kumenyekana nk'umwaciye mutuzanira ibisusu, ugaza usanga nk'ibisusu nk'umuntu yiyubashe, umuntu akuze ntiyoshobora kumviriza message iri muri bijya bisusu, kandi ijya ndirimbo y'ibisusu nayo murabona yuko yanahagurutse iraronka ama views menshi kuri YouTube, ariko zimwe za Ntancike nazo ziri hasi, kandi nizo zifise message nziza. Tugende kuri Satubi, ziya ndirimbo yahereyeko inkuru y'ukuri. Inkuru y'ukuri ugiye kuyiraba ni indirimbo yanditse neza, ni indirimbo y'ukuri nyene gusumba iyo kirsese y'uno musi. Uno musi muvuga ngo muriko muririmba ibigezweho, mugabo ivyo bigezweho navyo bituma dutana kakaranga. Ego nitwoguma muri kakaranga ngo tugume twambaye sinzi ko bambara ibihunda canke imishira kure, twogera nibigezweho mugabo mu ndirimbo zuno musi tugashiramwo wa muduri, tugashiramwo na zananga. Rero nkajya nk'indirimbo ya Fajos ijya ihagize igihugu c'u Burundi, ijya n'indirimbo yoshobora gushika no mu makungu kugira ngo amakungu nayo amenye Uburundi. Ijya urashobora gutsindwa nayo ugasigara uvuga nka kujya kwa Satubi mu mwaka uza ngo jewe ngo Isanganiro ngo award ngo harimwe amanyanga ngo ibiki nibiki. No, siko biri. Amahiganwa n'amahiganwa, itegurira iryo higanwa mwene wacu, ugitegurire kuko ushobora gutsindwa. Ntuzohave uca ubifata minenegwe ngo jewe ngo ngo indirimbo yaratwaye imodoka ngo na Isanganiro award ngo ishobora ngo kuyitwara. Umenye yuko uri mu mahiganwa, ziya ndirimbo zose uko ari 200 zijya zose zifise agaciro, zifise impamvu ziri hajya anye. Rero yari nk'impanuro kugira ngo uzuvyifatemo neza, uze witegurire rino higanwa kugira ngo ushobore kuritsindira. Ntuzohave uca uryama ngo ureke kubandanya usaba abantu bw'uko bogushigikira kuri ijya ndirimbo yawe. Kore n'amarepetition kuko ajyanye uri imbere ya jiri, akenshi hari naho ushobora kuba wabyutse nabi uyo munsi niyo ndirimbo yawe ukaza usanga irakunaniye kuririmba, irakunaniye gufeeling, birakunaniye kwitwara neza devant le jury, devant abo bantu bariko barakurorera. Rero saba Imana rero izoguhe iyo ntsinzi kandi witegure nyine nk'umuntu ari mu rugamba. Psikologe nije rero nari nabateguriye kino kiganiro, reka duhure mu kindi kiganiro. Ukabutari bwagire subscribe, ugire bya bindi nyene partage, ugire na like cyane nimba wakunze kino kiganiro. Yari juste nk'impanuro nyene kukubwira yuko ihiganwa rihiganwa, uko Superbat yariteguye siko Isanganiro award yayiteguye, siko niyindi award yotegurwa, kandi abari muri jury ya Superbat sibo bazoba bari muri jury ya Isanganiro award. Merci beaucoup. Duhure mu kindi kiganiro. Imana ibahezagire, ihezagire wewe wumvirije kino kiganiro kuva mu ntango gushika hano kigeze, naho ubutaha. Thank you.